uravye intureka n'akajagari karaha mu karere gaterwa n'igihugu cy'u Rwanda aho u Rwanda rwahonyanze amategeko mpuzamakungu agenga imbibe ubwigenge bw'ibihugu ico bitera souveraineté nationale kumva ko u Rwanda rwoterwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngwano ruri kubatera mu karere ntigitangaza cyo bakirimo. Uyu ni ambasaderi w'u Burundi yitwa Terasi aserukira Burundi mu gihugu c'Ububirigi yerikabazwa n'umumenyeshamakuru ku bijanye n'ibivugwa ko u Rwanda rushobora bimaze imisi bivugwa ko u Rwanda rushobora guterwa n'u Burundi. Yishuye mu buryo butandukanye n'ubwo umumenyeshamakuru amubajije kuko yavuze ati u Rwanda ruteza akajagari mu karere ati abaruhunze nabo ruteza umutekano muke kuja hamwe bakarutera nta gitangaza kirimwo reka sindamuvugira ibintu shaka banze mu vyumvirizo ko yabivuze simpabana bivuga nabi. Murakoze nkoje nitwa Ambassadeur Terasi Ntahiraja nkubampagariye igihugu cacu mu Bubirigi. Intumva rero baje uzoterwa none b'abanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi uyumva yuko bazohera igihugu cabo kugeza kwiherezo. Akajagari karaha kujya muri Kongo n'ubundi bwagiye gutabara no gufasha bizoheraho. Ivyo je nibaza ko abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho bo kwitegura yuko bashobora guterwa birakenewe hanyuma no gukomeza urugamba. Hari haracimugani ngo kivera pepere paragere nta wundi muti bana baje n'ikibazo batiyogenda gute je narabwiye nti birabashinga amateka nta kindi gikenewe hitsokwemera mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke muri Afrika ko umuntu umwe azoteza ugwaserera n'akajagari mu gihugu no kwisi canke mu karere kacu tuzoja hamwe tumugwanye tumutuze. Uyu munsi tugarutse kandi ku mubano w'igihugu cy'Uburundi ndetse n'igihugu cy'Ububirigi uherutse umushikiranganje wavyaje banigana n'amakungu Burundi Edouard Urwanda yarerekanye passport shika ku majana 4 z'abarundi bataye ivyangombwa vyabo mu gihugu ca Serbia baca binjira mu gihugu c'Ububirigi no mu bindi bihugu nga vyagaragara ko mu Bubirigi ariho hinjiye benshi bamwe baca bagenda bideklara nk'impunzi vyaciye bitosekaza imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia kandi uhagaraye kandi n'u Burundi mu mwe bwa Buraya. Mbega uyu munsi vyifashe gute? Twizere ko imigenderanire yose kugenda neza hamigira kabiri mbega yabo bantu bashite mu Bubirigi byaciye muri iyo nzira muraza akoriki. Murakoze cyane kuvyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia wari kujishwa ni mugenzanya ko ambassadeur Ernest Ndabashinze ahagara igihugu cacu hariya mu Butaliyano newe araba igihugu ca Serbia niwe bikurikirana urumva gutanga igishu itomoye ariko ndashobora kumwunganira bukebuke ko vyari gutanga mu bisanzwe ivyabaye ntivyabaye vyiza. Abarundi basize amaviza bavuga ko bagiye muri Serbia. Serbia ari keneye abarundi kugira bajeyo arakeneye gukora bakore biteza imbere mugabo bari mu gihugu ca Serbia ariko cyo bakora amakosa bataye ama passport bahurumbira kuja kugenda mu gihugu c'Ububirigi no mu bihugu vya Buraya ariko mu Bubirigi niho haje benshi. Ivyo rero vyatumye n'inama y'Uburaya ikorana ivuga iti ibintu ntibishoboka mu Bubirigi baravuga bati ibintu vyarenze ubugero. Mbere kuri ico kibazo naragiranye inama n'umuyobozi mukuru ajejwe ivy'impunzi mu gihugu c'Ububirigi turabiganira ko na equipe yacu. Murumva rero abo bantu iyo bashitse hariya bakaba impunzi nta migenderanire ikiharira bo na ambasade kuko umuntu ahunze igihugu ambasade ndi hajya nihuye muri ambasade muhuye mu gihugu cawe urabizi no kuvuga uvuze ko uri kuragihunga nta migenderanire mu gifitaniye amategeko mpuzamakungu yariho akingira impunzi. Ububirigi buri mu bihugu bisanzwe byubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi yamaze gushika aho harakisabira ubwo buhungiro urumva haca haza ayo mategeko ivyo bintu vyabo kugira bamwumvirize bibaye ngombwa bamwankiye akarondera n'abavoka babirigi nyene bakamuburanira bakamumuha canke bakamumwima. Ariko rero ico kibazo kirahambaye kuko twaragize muri Union Européenne aho batwiye ko hari abantu barenga igihumbi b'abarundi baba ihigiriye no kuvuga ati kujyango bateza kuzosubizwa i Burundi. Iyo dossier nibaza ko itarahera kuko babaza kwitubwira mu nama je nabwiye none ni muze tubikore twisunze amategeko n'amasezerano. Ni nta kuntu hoba akora bilateral hagati ya Union Européenne no Burundi tukavugana n'ingene twarahana ikozi zibibi mbere kugira ngo bigende neza nawe bayiregiriye duhanahana ngeze kwako kantu urabona ko mbere bagomba kuvyakira neza sinzi gituma aho mu nyuma ntibasubiye kundondera ngo tuvugane ariko nibaza ko iyo dossier kibandanya
kumbe bishobora kuzoshika ugasanga barapaka indege barabazanye kuko uburenganzira bwawe kandi abayegereye bakabatana abarundi leta y'u Burundi n'umuvyeyi izo kwakira abarundi izo bakira batabuke mu Burundi iko bimeze. Iri ni tangazo namantanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha ni promotion y'akazi Dubai rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50 ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje barakeneye abafundi 50 ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede majana 2 abafundi bagahembwa 1300 abayede bagahe icyamadiri hamo avunjwa amadolari amajana 350 hanyuma abayede majana 2 bagahembwa amajana 3 ku kwezi aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heure supplémentaire hanyuma abayede barabagaburira ariko hariho naho batagabagaburira ibi kugira ngo menye byinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49 hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49 guteranya amajana 257 61 je nimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha amajana 358 amajana 314. Murakoze nkoje nitwa Ambassadeur Trust Nahiraja nkuhamagariye igihugu cacu mu Bubirigi misho bimwe bwa bora yagize n'ibihugu 27 hamwe no mu gihugu ca Luxembourg aho ni kuva mu mwaka wa 2019 mu mpera z'uwo mwaka niho twizegwa n'umukuru w'igihugu ni n'amaheguza amateka tuja kurangura ayo mabanga. Tutaragera kure ibintu ambassadeur avuze nivyo ku bantu baba bavuye mu gihugu bakagera hanze igihugu nta migenderanire baba bagifise na ambasade yabo mugabo ntibakwiye gufatwa nk'abansi kuko Uburundi buguma bakeneye baguma bita aba diaspora baguma basaba imfashanyo canke gushigikirwa mu migambi y'iterambere n'aba n'igihugu ikintangaza nuko bano bantu bafatwa nuko nkuko bahemukiye igihugu canke batavuga rumwe n'igihugu canke igihugu kitabana neza kandi baba bakenewe gose mu manama mu bikorwa by'iterambere aha ambasade ibikwiye kuraba ahubwo yobashigikira bakaronka ubuhungiro mu gihe bahageze kuko inyungu iba ari inyungu ku gihugu hariho n'ibihugu babikora mu ibango gasanga barasabira ubuhungiro ibihugu abamwe mu banyagihugu babo bakareka bakigira kugira baze barinjiza amafaranga menshi mu gihugu hariho nk'ivyo numvise mu gihugu cya Ethiopia bakora bitandukanye cyane n'ivyo numvise mu bindi bihugu hoho barashigikira ko abanyagihugu baho babarungika mu bihugu vyo hanze hagenda bavuga ko ari impunzi kugira ngo bakorera amafaranga igice kimwe cy'ijana kiza muri leta uburyo babikora numvise ntivyoroshe mugabo nko mu Burundi ho babikora ubwo turikunda uyu ambassadeur rero arashaka gusigura neza ibijanye n'akazi kiwe mugabo abarundi bataye ama passport ari muri Serbia n'abahizi ndabemera barakabona bazitaye none hari abari kuguma bakora yiki bagende mu Birigi kurondera ariko ikindi kintu ko iki mutaziturira cyo mukazitabagura mukaja kuzita mu mayarara zikwiye nimwe mwagiye kwiraburira ku busanzwe haya rero reka ndabashimire inshuti zanje ndabahe umwanya mukurikiye kino kiganiro hanyuma muraza kutubwira icyo mwumvisemo. Uyu munsi imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'Ubirigi yifashe gute ishingiye kuki? Murakoze cyane. Imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubirigi yifashe neza cyane, ifatiye ku bintu bibiri bihambaye: umubano mwiza hagati y'ivyo bihugu no gufashanya mu vyerekeye ubutunzi. Kuvyerekeye umubano mwiza birangwa niki? Birangwa nuko Ubirigi ufite ubusukizi bwabo ngaha ku rwego hejuru rwa nyuma hari uwo bita ambassadeur cyangwa umusukizi mukuru, kandi no Burundi nabwo hariya mu Birigi bwaserukiwe ku rwego rwo hejuru rwa nyuma hari uwo bita ambassadeur ari we jiwe turiko turaganira. Mwumva ari ikimenyetso ca mbere. Ikimenyetso ca kabiri naho hari imigenderanire yatosekaye mu 2015 ahinya nka Burundi zagomba gutembagaza ubutegetsi bwishyuwe n'abene gihugu maze zigatazikomoka kubera ko vyazinaniye abarundi bahagutse bati ivyo bintu ntibishoboka, niho hacaba icumbagira gato y'imigenderanire. Ariko kubera ko igikorwa cakoze nyecubahiro
Vice Ndayishimiye mukuru w'igihugu kuva arahiye mu 2020 imigambi yakoze na leta yiwe natwe duhagarariye ibihugu hanze uko turi twese hafi twa 30 twarakoze ko gikomeye twese hamwe n'imigambi myiza kugira ngo ivyo bihano biveho. Vyagenze neza rero nico gituma mu kwezi kwa kabiri 2022 ivyo bihano vyavaho, ni naho iyo nicubahiro Evariste Ndayishimiye mwabona yagenze mu Bubiligi agiye mu nama ihuza ibihugu vya Afrika n'ivyi Burayi, ico bita Sommet chef d'État et de gouvernement, yahuze izo kontina zibiri, iyo migabane ibiri, kandi mwarabona ingene vyagenze, ingene twatwiye urugendo rwiwe, ingene abandi bamwakiriye, ingene vyari bimeze neza, vyari ibintu vy'amateka. Kuva ico gihe imigabane yabaye myiza, ariho haci hajaho n'umugambi Ububiligi bwashizeho kugira ngo ufashe Uburundi, aho hatewe ku mukono amasezerano yo gufashanya arimwo imiliyoni 25 z'amahera y'abanyaburaya. Ayo nayo akaba akora mu bisata bitandukanye vyerekeye uburimyi, ubworozi, amagara y'abantu, gukomeza inzego n'ibindi, biciye mu ishami bita enabere ry'ababiligi ari ryo rije gushira mu ngiro umugambi. Umuntu mbere kwerekana kandi ko dufite imibano myiza hayashizeho mu guhurikiyemwe bose ababiligi n'abarundi ukurikiranira hagufi ingene uwo mugambi kubaja mu ngiro ukabuzo mara imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2008. Uyu munsi migeranira hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ntimeze neza, yaragiyemo gatosi. Uburundi buvuga yuko igihugu cy'u Rwanda bubitse abagombye guheruka ubutegetsi muri 2015. Igihugu cy'u Rwanda kiravuga ko hari bamwe bavuye muri ico gihugu bari mu gihugu cy'ubirigi, mu Birigi ari naho kandi usanzwe uba ariho hasanzwe hari ambassade y'u Burundi usanzwe userukira. Mbega ambassade ubuserukizi bw'u Burundi bukokorana gute n'ububirigi kugira ngo abo bantu bagombye guheruka ubutegetsi muri 2015 bashikirizwe ubutungane mu bashengezwe? Murakoze cyane nkuko mubizi igihe iyo ntureka yaba mu 2015 nari umwungarizi w'umushikiranganje hagati mu gihugu nkaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje nako kintu yakufije ibibazo si ubundi bivuga ngo u Rwanda rwakoze ibicanke biriya, ahubwo biragaragara yuko abari bateguye igihugu baje umutekano mu Burundi gukora ubutegetsi u Rwanda kwari bifise mu ruhara kuko niyo bahunze baja baterwa n'abamodokari kuri frontiere batwagwa i Kigali. Ivyo byagaragara bamwe muri abo rero basabiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaviza yo kuja mu Zaburaya, bamwe bagiye mu Bubiligi abandi bagenda hanze, ariko benshi bagiye mu Bubiligi. Bashitseyo rero abagi barabakiriye, abagi bakira abantu bose nkuko mubizi ubu bagiye buragira amakuba haba kuva igihe bica kwa Gasore abagano batari bake barahunze Ububiligi burabakira. Igihe Micombero yakora ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi hari abantu benshi bahungiye mu Bubiligi barakiwe. Muribuka 2008 Ntega n'Amarangara ivyabaye bahungiyeyo barakigwa. 1993 injungu ya demokarasi gandaguwe abarundi bagasubiranamwo. Muribuka benshi barahunze barakiwe. Rero yibakira abantu bose baje babwitura basaba ubuhungiro. Rero niyo barabo bantu ariko rero tumukorana gute kugira ngo baze nivyo, kuko bamwe muri bo hari abari ku rutonde baronderwa no gutungana bw'u Burundi, abo nabo si benshi cyane n'abarundi batarenga 34. Aha mboneho kubeshuza ibinyoma by'abarundi batandukanye bari hirya no hino bavuga ngo ntawe uja mu Burundi wacha badufata biri baracafite igihugu cabo babikibeshera haba na gato. N'abantu 34 nabo nyine si bose bari mu Bubiligi. Abo nabo rero kugira ngo baze hari ibindi bisabwa. Urazi yuko ibihugu birimo za demokarasi kuva kera nk'Uburaya canke ubundi Ububiligi aho bisaba kugira ngo ibihugu bifite imigenderanire birashiraho amasezerano ico bita accord bilateral yo guhanahana inkozi z'ibibi no guhanahana abantu bayo bitaciye amategeko. Ivyo navyo rero bisabwa yuko aya masezerano ajaho, ariko rero ugiye kubaraba kubera ko bakiye abantu b'impande zose bagiye barahunga, iyo ntabwo ntirashikwako. Erega kugira imigenderanire myiza ntibisigura ko muca mukundana ijana kwijana. No kuvuga muri politiki na diplomasi nta mugeza abaho, ni inyungu za buri gihugu. Ari naco gituma ngayose mbe no kuri ya mibano myiza turashigikirana rimwe na rimwe ababiligi n'abarundi. Mugabo kuvyo tuzumva kumwe ntidushigikirana kuko niko bigenda. Diplomasi nuko, politiki nuko, ariko ikibuza ko dufashanya tukabana kuko ibintu nyamukuru biduhuza biba bihari. Ugwanyoretse kuvuga yuko hari umugambi u Burundi bufise bwo gutera igihugu cy'u Rwanda, bamwe bakanavyemeza yuko u Burundi buri ko barakorana n'abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bari mu Bubiligi. Baranavuze yuko amanama abaya mu Bubiligi ari nawe ukoresha iyo nama y'abatavuga mu butegetsi bw'u Rwanda kugira ngo mutembagaze ubutegetsi bwa President Paul Kagame mu cy'u Rwanda. Urayivuga kwiki? Urakoze cyane. None wewe mesha bakunda kubaza ikibazo, uravye intureka n'akajagari karaha mu karere gaterwa n'igihugu cy'u Rwanda, aho
u Rwanda rwahonyanze amategeko mpuzamakungu agenga imbibe ubwigenge bw'ibihugu ico bitera souveraineté nationale kumva ko u Rwanda rwotegwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngwano riko batera mu karere igitangara cyo bakirimo intumbi rero bazotegwa none babanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi wiyumva yuko bazohiga igihugu cabo kugeza kwiherezo akajagari karaha kujya muri Kongo n'ubundi bagiye gutabara no gufasha bizoheraho ivyo byo nibaza ko abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho bo kwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye b'abanyarwanda ariko atari Burundi kuko Burundi ntibutera burategwa ariko butewe burivuna kandi bimwe bishimishije utiro bimeze gute abo bantu baragiye aho baravuga ubwanda abantu bonyene basatse umuhungira mu gihugu cy'ububirigi bavuga ivyo bintu basabye indaro abo bandi bagize abanyarwanda baba batavuga rumwe na leta y'u Rwanda nabo n'impunzi mu bubirigi basavye indaro bose nabasaje b'indaro abo bantu bavuga ivyo bintu baremeye yarabesha banabeshera twebwe jewe ambassadeur n'abandi barundi bavuga kuri bazava basanga baza nkaba muntu yicaye kwishami ry'igiti arica agicayeko iyo rimaze gukoroka ashaka gutanguza agakombokomo ntibabone umuntu ahoze ngo nta bikorwa biriko birakorwa bose turabazi turaza aho baba amadese yabo turayazi turakora ibikorwa byabo ava mu birigi bagana mu nama aha mu karere ka muzabugana canka hari turabibona twikwikirira hagufi nico kitabo abantu boteshwa bagata bagagarika iyo nyifato mbi izo afite ubundi gihugu cyabahaye indaro kivuga kiti wewe hagaze ko mutahi waye ikibazo utangara uyu munsi twogira intambo kwigushira amasezerano yo guhana inkozi z'ibibi bishobora kubashikira rero nabahanura yuko botekereza ko basavye ingenda ubwo buhungiro nkasaba n'igihugu cy'ububirigi ko cyo baduhanya bagacibwa urubanza nkuko nakora mu bubirigi afite amakosa two mutanga agacibwa urubanza ariko kandi bavyemere dushireho basi amasezerano yo guhanahana inkozi z'ibibi sayo gusa harakwe ko n'amasezerano yo guhanahana abakozi ivyo abantu bagenda birukanga bishikana binyegeza kuki hataha amasezerano kubera ko bakeneye iyo medevre nabizi yuko benshi muri bo vyukuri so kubesha kandi so gutukana irondoka ryabo benshi bari hagarise bamwe bavyara umwana umwe abayishi n'abatama ubwiye muri yo bita geographe karaba ukuntu bipanze pyramide ingene imeze usanga ari nini hejuru hasi ugwaruka ari bake bisigura ngo imyaka kanaka hashobora gukora abakozi nibaza ko naco gituma usanga n'abahungirayo baborohereza kugira ngo baronke abantu bashobora gukora ibikorwa uyu munsi uravye umutekano mu korangwa mu seruko bwa Kongo nka ambassadeur Burundi muri Belgique kandi dusuye n'inyuma gato kariyere yawe waraciye mu bijanye waraciye mu nzego z'umutekano urabona umutekano uzoza biciye mu nzira yihe kuko amasezerano yarasinywe Washington DC genzo rya kabiri mu igihe natewe iteka imbere y'amashinga amateka y'ibihugu vya Buraya naravuze ibintu bikuru igihe abashinga amateka y'ibihugu vya Burayi bariko barambaza ibibazo mu kibazo bambajije bati muna vyogenda gute je nabwiye yuko abo bantu mwumva bateye Kongo ururimi mva rwonyene n'ururimi rw'inkoho n'ururimi rw'ibihano nta gikenewe no gufata ibihano hanyuma bakagwanywa bagatuzwa ari naco gituma ubundi bwagiye no muri Kongo gufasha kugira ngo abakajagari gahagarare kugira Kongo igarukane agateka kayo hanyuma bakirukanwa bagasozi iyo bavuye hanyuma ingo zigafatwa kugira ibintu bigende neza kandi urabibona igihe ingo zatangwa gufatwa z'ibihano bayifata ko ibisango nipfunga mu kanda bayifata nk'ama blague niko no bivuga mugabo ubu munsi wavye inyifatwa zo kururagira ningene kumakunga jambo rugifise ahanini urabona ko vyatanguye kugira ingaruka mbi cyane bagiye barafata ayico gituma rero novuga nti irakenewe hanyuma no gukomeza urugamba hari haracimbwa ngo kivera pepere parage nta wundi muti bana baje n'ikibazo batiyogenda gute je narabwiye nti birabashinga amateka nta kindi gikenewe hitso kwemera mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke muri Afrika ko umuntu umwe azoteza ugwaserera n'akajagari mu gihugu no kwisi canke mu karere kacu tuzoja hamwe tumugwanye tumutuze ndikuko mwase n'ibihano mwafashe kubishira mu ngiro ntariko namwe niyo twavyikorera tuco mudufashije imigendanire hagati y'ibihugu vya Burayi n'ibihugu vy'iwacu izora mibi kuko muzaba duteranye ariko umutesi wironderera ugiye gukurikirana ibibazo nagendishura uzosanga izo yishagenda zitanga
twari mu rurimi rw'igifaransa ariko nuko nabivuze. kumbura ka tubirindire. Uyu munsi tugarutse kandi ku mubano w'igihugu cy'Uburundi ndetse n'igihugu cy'Ubirigi, uherutse umushikiranganje wavyaje bandi makungu Burundi Edouard Urwanda yarerekanye pasiporo shika ku majana 4 z'abarundi bataye ivyangombwa vyabo mu gihugu ca Serbia bacabinjira mu gihugu c'Ubirigi no mu bindi bihugu nga vyagaragara ko mu Birigi ariho hinjiye benshi, bamwe baca bagenda bideklara nk'impunzi, vyaciye bitosekaza imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia kandi uhagaraye kandi n'u Burundi mu mwe bwa Buraya. Mbega uyu munsi vyifashe gute? Twizere ko imigenderanire yose kugenda neza hamigira kabiri. Mbega ya abantu bashite mu Birigi byaciye muri iyo nzira muraza mugakora iki? Murakoze cyane kuvyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia, wari kujishwa ni mugenzanya ko ambassadeur Ndondeza ahagara igihugu cacu hariya mu Butaliyano, newe araba igihugu ca Serbia niwe kurikirana, urumva gutanga igisho itomoye, ariko ndashobora kumwunganira bukebuke ko vyari gutanga mu bisanzwe ivyabaye ntivyabaye vyiza. Abarundi basize amaviza bavuga ko bagiye muri Serbia. Serbia ari keneye abarundi kugira bajeyo, ari bakeneye gukora bakore biteza imbere, mugabo bari mu gihugu ca Serbia. Ariko cyo bakora amakosa, bataye ama passport, bahurumbira kuja kugenda mu gihugu c'Ububirigi no mu bihugu vya Buraya, ariko mu Bubirigi niho haje benshi. Ivyo rero vyatumye n'inama y'Uburaya ikorana ivuga iti ibintu ntibishoboka. Mu Bubirigi baravuga bati ibintu vyarenze urugero. Mbere kuri ico kibazo naragiranye inama n'umuyobozi mukuru ajejwe ivy'impunzi mu gihugu c'Ububirigi, turabiganirako na ekipe yacu. Murumva rero abo bantu iyo bashitse hariya bakaba impunzi, nta migenderanire ikiharira bo na ambassade, kuko umuntu ahunze igihugu, ambassade ndi hajya nihuye muri ambassade buhungiye mu gihugu cawe urabizi, no kuvuga uvuze ko uri kuragihunga, nta migenderanire mu gifitaniye. Amategeko mpuzamakungu rero akingira impunzi. Ububirigi buri mu bihugu bisanzwe byubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Yamaze gushika aho harakisabira ubwo buhungiro, urumva haca haza ayo mategeko, ivyo bintu vyabo kugira bamwumvirize, bibaye ngombwa bamwankiye akarondera n'abavoka babirigi nyene bakamuburanira, bakamumuha canke bakamumwima. Ariko rero ico kibazo kirahambaye kuko twaragize muri Union Européenne aho batumiye ko hari abantu barenga 1000 b'abarundi baba ihigiriye no kuvuga ati kujyango amategeko kuzosubizwa i Burundi. Iyo dossier nibaza ko itarahera kuko babaza kubitubwira mu nama, je nabwiye none ni muze tubikore twisunze amategeko n'amasezerano. Ni nta kuntu hoba akora bilateral hagati ya Union Européenne no Burundi tukavugana n'ingene twarahana ikozi zibibi, mbere kugira ngo bigende neza nawe bayiregiriye duhanahana ngeze kwako kantu. Urabona ko ngatagomba kuvyakira neza, sinzi gituma aho mu nyuma ntibasubiye kundondera ngo tuvugane, ariko nibaza ko iyo dossier kibandanya kumbe bishobora kuzoshika ugasanga barapaka indege barabazanye kuko uburenganzira bwawe, kandi abayegereye bakabatana abarundi. Leta y'u Burundi n'umuvyeyi ntizoba kwakira abarundi, izobakira batabuke mu Burundi. Iko bimeze. Ni gute muhagarariye inyungu z'abarundi bari mu Birigi? Urakoze cyane. Inyungu turazihagarariye kuko nk'umubirigi umurundi akorera hariya afite ikibazo bitandukanye cyakora mu Burundi aratwitura. Turashizeho programa y'ingene ambassade ishobora kwakira abafite ibibazo bitandukanye. Twavuze tuti mu ndwi hagati ushobora kuza kuri ambassade icyo bitari juru impere, ni kuvuga ku wa mbere, ku wa gatatu, ku wa gatanu atarande vusavye. Ufise uburenganzira bwawe guhera mu gitondo kuza ukakirwa ukumvirizwa, ari icubaza ari ingorane ufise, ivyo nta ngorane. Hanyuma iminsi ya kabiri ya kane n'umunsi wo kwiga ayo madosiye, ariko naho nyene sabwa ari Bibiliya umuntu ashobora guhura n'ikibazo cihuta kikaba atari wa bose ashobora kuza atarandevu, ntuce umwankira. Turiyeta kugira ngo dufashe bene gihugu abarundi bene wacu, iyo bakoze ibikorwa vyabo turahura tukaganira tukabaha impanuro tukabahimiriza kuzana imitahe mu gihugu wabo, tukabahimiriza guteza imbere igihugu cabo, tukabasaba kuba aba ambassadeur b'igihugu cy'u Burundi mu makungu. Nubwo hari hakagwi k'intagondwa, hariho nyakwigenda pese kuzi yavuze ngo intumva zamaho, ivyo nibisanzwe. Rero ni zimwe zigira ziravuga ya muhenyene zitumeka intebisho kuko nabivuze, ariko abo nabo ntaco bazoshika kuko zizokwamaho. Turi muri demokrasi, ariko abenshi tuvyumva tuzobaranya dukora dutira tuja imbere dusenga dukora. Ariko kuri abo bantu nyene usanga ariko baracafuza abahagarariye ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'Ubirigi, murabwira iki byo bavuga? Si jewe gusa bacafuza n'inzego z'igihugu, jewe no bahanura yuko ubuvuzimu bakaje ubuntu. Hanyuma nabwiye yuko amase yakera atagihomba butaro, ivyari magera vyarageruye. Umuntu acumbira kuja kubutekeza agize kudeta aha mu Burundi ntibishoboka. Inzira yonyene imwe ni demokrasi n'amatora, nibacire biyarura
nibaza yuko boreka kwiruhisha mu mutwe kuko boshobora kugwara mu mutwe ngo biyumvira ivyo bintu byo kwiyumvira yuko baza bagatora igihugu. Twarabonye abatambye benshi ngo muve tuwa yageze ngahe buvira ngo baragiye kugifata. Harimo n'uwahoze ari mu ambassadeur mu Faransa wundi kazi biyateye isoni kandi birababaje. Ivyo bintu ni ibintu biteye isoni ku bantu bakora ibintu nk'ivyo. Ivyo ntaho bizoshika. Mpamagarira abarundi kurikanura. Mpamagarira urwaruka guhagarira umutekano, gushigikira inzego z'umutekano, kukontorora hariho hose ku makartier, agakacira uwo muntu wese batazi wariwe bamuvuge hakiri kare ntidukeneye ingorane. Hanyuma naho abo bibarota bavuga ngo bodutera tuzobivuna kandi no hamagarira abarundi bose mu gihe ivyo bintu vyoshika kurwana atarumwe avuyemo. Nakyo tuza ngaha turwanire hamwe kuko nta wundi muti niko bimeze. Aha novuga nti c'est la patrie ou la mort. Swati gucari kirabo canke ndapfa. Kuko jewe nakuze nciye mu ngorane nyinshi nabaye impunzi mu bihugu byose byo ngaha mu karere kubera amakuba amwe twavuga ubundi bagiye buragira. Ntitwoheza rero ntibikabe ntibigasubira. Nifuza ko abarundi abahuta abatutsi abatwatawuvuyemwo tuja hamwe tukibera umurundi umwe hanyuma tugasaba n'inzego zije gufata ingingo no gutanga ubuzi gutunganiza abarundi bose kuko atamwana niki nikinono nuko. Uburundi turimirije amatora ni mu mwaka uza n'amatora y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu amaze iminsi abivuga aravuga ati yo hageze amatora abatari bake imitima irahagarara. Hari n'imigambi igera kuri 5 yamwandikiye no gwandikira avuga ati turakeneye ikiyago. Yaratunganije ikiyago cy'umuvyeyi baraganira baronye kandi baravuga yuko batanyuzwe n'inyishu. Ibyo byose birerekana kwa ku navuga ngo ya mitima ihagaze. Hariya abarundi bari mu birigi nabo yahagaze amatora araba kuva muri 2019 ari uhagarari hari amatora aramaze kuba aramaze kwibona. Mbega uno munsi nawe urabibona ko ari iyo hageze amatora imitima ihagarara. Mbega n'ubuhe butumwa woha haba kwa Burundi bari hariya bakurikana imbuga zino bamwe babona ibihuha ndetse no kubari ngaha kuno munsi uri ngaha mu nguvuga ati ko muri n'ubutumwa bwotuma ko ku Burundi bukomeza nzira demokarasi. Murakoze cyane. Je hamwe nibaza ikibazo nkavuga nti ngira ngo amaraso yasesetse y'abarundi yatumye kumbura Imana ishavura kuko amahanya bwoko yabaye ubwishanyi bwabaye imyaka itandukanye sitobigaruka ko nagenda nabivuze kare nibaza ko ari muvumo umenga amatora agira be umenga ndiki n'ugwimo kandi turakumva umunezero wo kuja hamwe tukitorera indongozi imviro nk'ivyo atari vyiza. Nahamagara abarundi bose rero gukunda igihugu cabo gukunda leta yacu kuyifasha kuyikibana no kuyihanura nta buje yuko opposition ivuga iti mwogera kuvya uko ibi nibi vyogenda uko tukira amahoro. Kuva bunje muri politiki no munsi urabona opposition mu Burundi. Opposition yayo irahari nyene. Opposition yahari kuko imigambwe irashika hafi 30 hanyuma opposition yahari mugabo sinova ko rwego hejuru kubera iki kubera ko ivyiyumvira umugabo senefite wazanye byinshi muri abanyagihugu bashaka barabishitse ko barabibona. None umaze kwishurwa ku bibazo ushobora kuza kugwanya iyo leta gute? Haca hasigara abo bakeyi kandi babikenewe kuko ni demokarasi kuko hatagiye abaha bakemura nizo bavyiza mugabo ni bakebure neza kwigumura ngo vuyemo oya gumamwo hanyuma ukore uhimirize ikibaye nawe ukivuga uko kiri ureke kubeshya ureke gutukana ubikora mu rufasoni c'est ça opposition ariko utera n'imigambi y'iterambere apara kuvuga bibi gusa shima navyiza. Niko tuvuga ko yayo mugambi wo kuvuga bibi gusa ku Burundi ukabega ntashiza kihari kandi ibibi ari uturuduke cyane ivyisha ari vyiza. Ni gute muhimiriza abarundi bari muri diaspora guterera mu iterambere ry'igihugu? Tubasaba yuko mu buryo baronka ego nibabeho ibihugu barimo ariko bibuke bashira imigambi y'iterambere mu Burundi muri yino bworozi muri ya migambi y'ishoro yavuga muri yambona kazoza igizo n'inkingi zitanu n'amahangiro 22 ino yose bagiye gusoma kuri site ya presidence barabibona canke yapi n'ahandi bahetse bagira ati mbega jewe no ukora iki interano yanje mbega jewe no fashiki aho barakare kantu babwira aba diaspora by'ukuri n'ibihumbi vyinshi nk'ubu dufate umudespora yotanga amadolari 5 siko dufate ko aba diaspora nk'ibihumbi 10 canke amadolari 10 canke 20 urazi ntayendere n'inyungu avuga ati ndatera igihugu canje leta igaciyakira igashobokamo ibitaro bidasanzwe international nakarero bakavuga ati wakukurikira jewe nene tange very ni make vraiment bari hanze kuko bakoresha uko bisanzwe mugabo barayakorera bati tugira tuyekipe nakarero okay
barabesura ubundi mwaka tugatange tugatuzane ivyuma bipima indwara zose kanseri byo turi indege aha batereta nawe rero barundi bacu bari mu Bufaransa baba specialiste barenga ijana n'ibindi bihugu bitandukanye namwe muterereye iki mutuzana ubwo bwenge kugira ngo tuvura abantu bacu ibitaro ibi nakarongo byo kukwereka kugira ngo umugara juste magara y'abantu nuko ushobora kuba mu rurimi bworozi mwiterambere guhingura ibyo twimbuye n'ibindi bitari bike hari abantu babona guterera igihugu ari sawa mugara bo babona kumengo bakaba bateza imbere nkamwe muri leta bavuga ati abafedo mission ncamwe bakama amazu niki ni ugasanga imwe mu byo mwashinze n'ibyo mwashinze bakarorero byaragaragaye nk'uweruka umukuru w'igihugu yagiye ikaruzi Gitega wahasanga amafaranga bazokoreshwa n'uko bazokora abasanga nibi bavuga ati mwe murahagariswe hari abantu cyabona rero nk'uko umengo botere imbere botere igihugu mukacabona kumengo n'ubuteza imbere mwe bwabira iki iyo by'abana batanu canke 10 bose bari beza aha dufate muri quartier turimo aha mero canke mu bwiza canke mu gisagara ca Bujumbura nta basuma bariho nta babeshi bariho nta bariho ntasi izokwigera ibura inkozi zibibi nico bituma hari igisirikare hari igipolisi hari ubutungane hari intwaro hari amashanyarazi kubera shetani n'abafite igikorwa ciwe cy'ukora kugira ngo ateyemwe abantu rero kubwo n'abantu mu mabanga nyine ishobora kwiga gusimana mushobore gufotora umutima w'umuntu wese uyanuma abantu 10 cyangwa 5 basanga harimo umusuma kandi wabimenye yaho yigira intama kujya kwa farisayo ukaza ko abantu bazima ivyo ntawo biharira gusa mugabe ico mbona noterera muri leta nuko abantu nkabo hobaho guhana hakaba karorero kugira ngo nabandi bokwindira ivyo bintu babihagarike cyo ikintu gikomeye cyane amasa tugushimire kumbere hari akantu message yumva wotanga ku bantu bakora dukurikirana nakanya ka murakoze cyane ubutumwa notanga nuko nohamagarira abarundi bose gukunda igucabibarutse baba arari mu gihugu gati kandi benshi barabikora n'abari mu mahanga icya kabiri nuko nohamagarira abarundi bari mu mahanga aho yitara diaspora kwigiza kure ibintu bituma bicamwe imigwi no gushira imbere ibibahuza kugira ngo baje inama n'ingingo mu guraba icofasha igihugu cabibarutse ubutumwa bwa gatatu nuko no kebura abo bantu bara mu space mu manama mu Bubiligi n'ahari hose ku isi bavuga ya muhe bimwe ngo bagira bagifata bimwe ko bamanza gusesa amaraso mu gufata igihugu kwivyo bitagishoboye gushika ku ntego n'abantu babo guhinduka bagahindura ingendo niba bizo hinduka bavyandike bitanga izo ntererano harimo leta izikorereko ibisigaye bahindura ingendo bakora igihugu cabo ikindi gikurikira no hamagarira umuntu wese kuja ku kivi no gukebura ugwaruka yuko atakaza kwigwaruka gose kakibaho ni kwisi yose icerekana ko gucateye imbere nuko ico bita secteur privé nabigenga ari nayitanga abarenga 80% y'akazi niko bimeze kwisi yo igihugu cyateye imbere nayo wacu rero batwigishije gusobeka kuvuga ko nzoba byitera umukuru nako turi mu miliyoni ubu rero twaragwiriye ntibigishoboka reka rero dushira imbere ivyigwa leta ishira imbere ivyigwa bituma abantu biyumvira entrepreneuria gukora kandi ashimanye n'icubahiro mu migambi payeje mu y'amashuri y'imyuga bariko baragwiza hirya no hino bakorana na Banque Mondiale n'ibitari bike ko twogwiza inyigisho kuko n'umwana yabwira nti ubu rero akazi ka leta karaheze ntibona ndi ambassadeur ni Imana yabikoze ntimugabe jo nawe uzosanga rero bitakiriho ni gerageza rero mu buhinga mumenye ko mutegeza kuzokwibeshaho ubwo ruzi ko kubabingere rukora yari umukuru cyangwa umuto nizo mpano nibaza notanga kugira ngo dutere imbere hanyuma kanyuma umutekano shetani agomba yuko ahungabanya Burundi ariko saba ugwaruka gose uri mu Burundi go mu migambo yose guhagarara amagabo kuraba neza abantu bose baza mu gihugu gutanga amakuru akwiye ku mutekano kuyakajije umutekano ari ikintu binuvye ari wo batazi kugira ngo bikurikirane umuntu rero kwikingira no gucungira umutekano w'igihugu cyacu iri nitangazo namantanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha ni promotion y'akazi Dubai rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50 ariko ni barakeneye kwera ko sishira mu ryanje barakeneye abafundi 50 ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200 abafundi bagahembwa 1300 abayede bagahe icyamadiri hamo avunjwa amadolari 350 hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi aya mafaranga mgo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires hanyuma abayede barabagaburira ariko hariho naho batagabagaburira ibi kugira ngo menye byinshi cyane kuri ibi hamagara 61
99 79 49 hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49 guteranya 257 61 je nimero zanje z'umurazizi ni Daniel Mugisha 358 46 58 31 310